ahubwo Kevin urukundo ni kwa kundi wemera ugatanga igitambo kunda kubwundi muntu ariko kugira ngo wumve ko uwo muntu basi nawe yishimye icyo nicyo twakwita urukundo kandi kwemera guheba umunezero wawe kugira ngo unezereze inshuti yawe icyo nicyo bita urukundo rusobanuye kandi na Angeli ubu nibwo nkibibona Inkuru y'umubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya n'inkuru icura intimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya mana we nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa J'étais sawa. Ni bien, turashima. Meze neza. Namwe. Bon. Ndiko ndibaza ko ubukwe bwawe na Kane buzoba bumeze neza cyane. Ndetse n'ubukwe bwa Angeli na Kevin ko buzoba bumeze neza cyane rwose. Ariko hari ikintu nahoze nibaza na n'ubu naburiye inyishu. Iki kirere. Ni kuri Kevin na Angeli. Ese koko baki abantu babiri bagiye kubakana bakundana koko? Brighton. Niye mpamvu utuma wibaza icyo kibazo? Bon, en fait, urabona kuva kera Kevin yahoze akunda wowe Jenita. Ariko amaze kubona ko Jenita vyanse nibwo yagiye gukunda Angeli. Nibaze rero ese Kevin azova abana neza na Angeli mu gihe umutima wiwe hicaye wewe? Ibyo bintu bibaza byari bya kera. Jenita barafise uwakunda kandi na Kevin arafise uwakunda. Uzotangara niba abana bakarambana bakamarana ubuzima bwabo bwose. Ok, en fait kuba mukunda nta problème. Ariko ibyo bibaye nawe utoryoherwa. Ariko afite ubwoba hamwe bitoba. Niwibaze umunezero Kevin yogira abana na wewe. Si wazogira abana na Angeli. Niwibaze rero kubana n'undi mugore mu gihe umutima wawe hicaye uwundi mukobwa. Iyo nkuru y'abantu babiri nizo bigira iryohana gato. Izo bari inkuru y'umubabaro. Oya. Kuko nahoze mbikubwira, kugira urukundo rubitse amabanga menshi. Niba jewe Jenita hageze ko numva ko nokora mariage nkicara nka mugore w'umuntu. Ibintu byose birashoboka. Kandi ikindi naco hagira urukundo sutwa turuhitiramo. Ahubwo nibwo guhitiramo rukwifatira intumbero. Ndabizi neza Kevin na Angeli bazobana neza kandi cyane kuko barakundana. Nta mpamvu yo guhangayikishwa n'ivyo bintu. Oh, okay. Mboreka tuvyizere bo. Ariko intango y'ubuhanza n'amasoso. Aha yakubatega imisi wana ubwo gira uvuze kudufasha ubukwe rigahageze. Bon, je tunaje kukubaza. Yanga ibintu bigeze. Enda kuzanira ibijumba. Ni mbere ngiye kujya ibijumba jewe nitekeye. Tiko ndibaza nimba biza kuba biryoshe. Obya. Ariko jya humve. Mu minsi mike iheze
nariyumvise ndakwanse cyane numva ndakurakariye numva uri kurarenza kuba inkubaganye ariko sinanize ibyo uri kurakora nyuma nibwo nagiye gutahura ko ari jewe ahubwo nari nibeshe Anje nawe icubahiro cy'uko nigeze kugukunda nishimiye ndetse no kuba nawe warigeze kunkunda nubwo bitoshika ngo tubane ariko urukundo rwacu igihe cyose ruzohora mu mitima yacu nubwo nazi ubusobanuro bw'urukundo ariko nizera ko ibi biriko biratubako je nawe arico gisobanuro cy'urukundo rwa nyako Anje reka kurira dukwiye kurangiza chapitire mu y'ubuzima tugatangura iyindi chapitire y'ubuzima bushasha tugomba kongera tukibera inshuti kubera ko tugiye kubakana n'abandi bantu Anje reka inkuru y'urukundo rwakirangirire ngaha je nawe tusubira kubonana mu bundi buzima ese wombera inshuti y'ibihe byose baravuze ngo iyo izuba riserutse biba rigiye kurenga niko bimeze niyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira ese kubera iki ibyo tubonesha amaso yacu ibyo twizera neza ko ari bya nyabyo akenshi dusanga atari byo ndiko ndibaza kandi yavuye mu Bufaransa aje gukorana ubukwe na Angeli cyangwa yaje gukorana ubukwe na Jenita kubera iki aba bantu babiri ukuri kwabo baguhinduye ikinyoma maze birangira abantu benshi babikomerekeye kandi n'inshuti yanje magara kuva mu bwana bwacu twasangiye buri kimwe twasangiye byose ariko sindi ko ndatahura impamvu ari we nyine aje kubabaza umutima wanjye ese nirihe kosa Jenita yo warakoreye kandi kugira ngo kandi ahitemo kumuhemukira bigeza aha Angeli ndamukunda ku buryo namuhaye igice cy'umutima wanjye namufise ndumva neza ko yubaho ariko kandi sinokomeza kubaho mu buzima bw'ikinyoma akaguma ambwira ko nkunda mu gihe atanyumvamo ibyo bizontera gupfa nk'umusazi ariko hako nopfa ndi umusazi nopfa nkomeye ukazomumbonera uzomumbwira ati warakoze cyane gukinisha umutima wanjye uzomumbwirire ko ndamwifurije ubuzima bwiza azabaho yishimye n'uwakunda uzomumbwira ati nagasaga Keva nakubwiye kenshi aho nkakunyumva Angeli n'ujya mungu kane nabaketse kuva kera ariko ndabikubwiye nta gaciro wigeze ubiha ariko uyu museka ndabikubwiye ngira aho bonyumva ko Angeli yakwambitse impeta imbere y'abantu hamwe usanga Angeli agukunda Kevin wakomeza kwiyahura
Kevin! Kevin! Oh my God! Anje, naguhamagaye ngaha kugira ngo tuganire. Ndiko ndakuraba muri ino minsi ndabona ko utameze neza. Nibiki biriko birakubaho? Jena, byatangiye nk'umufyino. Sinanzi uko Kevin yankunze bigeze no hose. Sinkubeshe ngiye kubakana n'uwo ntiyumvamo. Kevin sindamukunda na gato. Ariko sishobora kubimubwira. Nawe ndabikubwiye kubera ko nahoze ndakubitsa amabanga kuva kera. None nimba Kevin utamukunda, kubera iki wemeye kwambikana impeta nawe? Ibaze nk'ubu namenya ko utamukunda. Umwana w'abandi ashobora kugira ikintu kitari cyiza kimubaho. Ariko ubundi Angeli, wajya umenya gufata ingingo. Igikunda ukemera ko gikunda, kidakunda nacyo ukavugisha ukuri ko kidakunda. Ariko ubundi ndakubaza, ninde muhungu ari mu mutima wawe uri kurakunda muri ino minsi? Arahari, ariko nankunda. Ninde? Anje, we na kandi muhuriye kuki? Mr. Kane ni inshuti yanje kandi ndamufata nk'umugabo wawe. Ivyo ndi uriko uribaza ntavyo nzi. Sinzi impamvu uriko urabimbaza kandi ubizi. Anje, kuri kubaza n'uburenganzira bwanje. Nta gihe na kimwe nari bwatuma ukorora musotsi. Igihe cyose nabanye nawe namye maranira agateka kawe n'ubuntu bwawe. Mbwira nimba hari ikintu ndiko ndakora kitagenda neza, basi ndagihagarike. Namba ari n'umugabo wanje ari gutuma ubaho utishimye, ndemera kumuheba. Nanga urukundo rwanje kubera wowe, ariko mbone neza ko ushimye. Jene, rekera ico kiganiro. Ahubwo ngo tugende. Kandi gukunda biraryoshe, ariko kubaza undi muntu navyo birabaje gusomba. Ushatse kuvuga? Iyo ukunze nabone ko wakunze, ushaka kwigira nk'imbwa, ugomba kwigira imbwebwe mu gihe bidashoboka. Kandi uri umuntu mukuru, umaze gukura. Mbeho uribuka mariage yawe igihe gisigaye ugira ibi? Mama, ivyo byose ndabizi kandi ndabitahura. Ariko ico nazi n'impamvu uri kurambaza ivyo bintu. Kandi uraba bucutsi bwawe na Angeli nibikwicira ubukwe. Angeli ashobora kuba atazi ibintu urimo, ariko biragaragara ko umaze kumukunda. Mama, ikibabaje ni ikintu kimwe. Iyo abantu batanguye kurema ibintu bitabaho mu mitwe yabo, iyo bibaye kenshi bavuga ngo niwe wabigize. Ariko ugiye kuraba neza nibo babituma. Abantu bavuga ibintu bitaraboneka, kandi iyo bimaze kuboneka biba bigiye kwica ikintu. Ubwo rero wicunge neza, ejo canke ejo utaza kwicuza kuri ibi vyose. Kevin, uretse ndakubwisha abantu tutazi. Hagiye upfa Angela wo musize ari muzima. Kandi namba wari kuri nta mumenye ubuzima bwiwe, wo musize yibohoye. Ikibazo ni kwa rugupfa. Ahubwo ikibazo waba wishwe niki? Urukundo. Wapese urukundo. Ahubwo waba wishwe n'ubugugu bwawe. Kuko we na Angeli nta naho muhuriye, nta nico muhuriye ko na Angeli wewe, usivye gusa mwamenye mutanazinanye. Ni wa wundi ushobora gusanga atona babazwa no kubona wowe uriko urababara. Rero ndakubaza, ko wagira wiyahure ngo wabajwe n'urukundo,
iyo ubishika ugapfa Angeli niho wari kuba umubabaje ko udashobora kwibaza ko ari we kuba umutabaye mani simureka gupfinisha ubuzima n'amazi aseseka ntibayobe okay? Kandi ibyo nje nabatanguye kubikeka kandi bishobora kuzana icuka kibi mu miryango yacu. Sinifuza kubona Janita ariko ararira kubera jewe. Reka je mve hano ngende nje kureba urukundo rwanyu anazongera kubatesha umutwe. Unsezeye umbwira ngo urukundo rwacu turuhagarike, ariko kuva umunsi usezera nubwo numvise urukundo rubaye rushasha muri jewe. Kandi kubakana na Janita bizoba ari vyiza ku bantu bose, ariko kuri jewe twari buribwe cyane. Kandi uzugira urwo rwiza nyeretse ko uri umuhetsi nkomeye gutanga urukundo rwawe kubera jewe, ariko Jesi ushobora kubonekana n'umuntu nakunda nyamwe usanga nubakiye mu mubiri ariko umutima wanje uri ahandi hantu. Angeli, twahujwe n'urukundo none nigura dutandukanije, rwaduhaye umunezero none nigura uruko ruraturitse. Angeli, nambutse ikintu ntishimire kwibuka ko nigeze kugukunda. Nzubwira urugendo rwiza nagasanga cibuze nanje kutakubona hafi kenshi bisoma kumenyera ko bahona gufise. Imana izikurinde izoja hose urugendo rwawe rwose uzosubira kubonana mu bundi bisi. Kandi urugwandiko rumpere Janita kandi umubwira mbabarire ko nge namusezeye kandi nzogukumbura. Nzokumbura ko kunshwanira kwawe nuko nkarira aho runyereka bitewe n'urukundo zihora mu bwonko bwawe. Inkuru y'umubabaro iteye ubwoba, agahinda n'amaganya. Inkuru icura intimba iteye ubwoba, agahinda n'amaganya. Nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mba